Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rusubire mbahe kaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, hakaba ari amakuru na cane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Reka amakuru yacu tuyatanguriye mu gisata ca politiki na cane turabiri hamwe kuriko ravugwa ngaha mu Burundi, aho hari umugambi wateguwe wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bikozwe na bamwe mu bajenerali bakomakomeye mu butegetsi bw'u Burundi na cane barongowe na Prime Niyongabo uramutse igisirikare c'u Burundi. Ni mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora ibishoboka vyose kugira ngo hazokwitoze mu kiringo ca kabiri mu matora yimirije mu mwaka wa 2027, ariko kandi bamwe mu bajenerali na cane abari mw'iragi rya Petero Nkurunziza batangaza ko batazomworohera cyangwa se batazomwemerera namba kuzokwitoza mu kiringo ca kabiri. Mu gihe kandi abanyagihugu nabo bidoga bavuga ko ivyo Ndayishimiye abandanya akorera Burundi ngo bisonge isibe cyangwa se biteye ishavu, kuko kuva yagashika ku butegetsi mu mwaka wa 2020 imyaka yababa 6 amaze ku butegetsi atacu yigeze ashikana ko Uburundi n'abarundi muri rusange. Perezida Ndayishimiye bamwagiriza ibibazo bitandukanye Uburundi bufise harimwo nk'ikena ry'igitoro, inzara idahera ndetse n'ibindi bitandukanye bihanze abanyagihugu Burundi, ariko kandi bikagaragara ko hari amahera menshi cane akoreshwa mu bintu bitandukanye na cane mu muryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi ayo mahera yakagombye kuba ariko arafasha abanyagihugu mu iterambere rirama. Hari amakuru twaronse ejo bundi hatubarira ko ngo hoba hari amahera ashika ku miliyoni 500 ngo zokoreshwa mu gikorane categuwe n'umukuru w'igihugu co kwizihiza imyaka 6 amaze ku butegetsi, nk'uko amakuru twahabwa n'amasoko yacu abishikiriza. Ariko kandi bamwe mu bakora mu butegetsi bw'u Burundi na cane bari muri Conseil du Sage tubonamwo ibihangange bitandukanye na cane ivyasizwe mw'iragi rya Petero Nkurunziza, bavuga ko aribo bagomba gufata ingingo zikomakomeye kuko ngo atacu Ndayishimiye ashobora kuzongera gukora batamuhaye uruhusha n'uburenganzira. Mu gihe kandi Ndayishimiye nawe avuga ko atanumwe umusumvye mu butegetsi agomba kuzokora ico ashatse cose. Ariko kandi abahinga mu vya politiki bo babandanya bibaza mu gihe Ndayishimiye atokwitoza mu kiringo ca kabiri matora yimirije mu mwaka wa 2027, mbega ivyo gushikira Uburundi vyobazwa nde canke se bizoba biteye ubwoba. Bavuga ko kandi iyo batanze akarorero ku vyabaye mu mwaka wa 2015 ubwo abarundi biyamirizaga ibijanye n'ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza, bamwe baragandaguwe, abandi barahunga, abandi barapfungwa, abandi baranyuruzwa babugwa irengero. Bavuga ko rero no mu gihe Ndayishimiye boba batamwemereye kwitoza mu kiringo ca kabiri cyangwa se bakiyamiriza ibijanye n'ikiringo ca kabiri ciwe ngo ibintu bitazokoroha. Hari amakuru twari dufise avuga ko Ndayishimiye yoba agira yitabira inama ya G7, ariko kandi hari amakuru dufise yuko bamwe mu bajenerali batandukanye harimo Prime Niyongabo ndetse n'ibindi bihangange bikomakomeye mu butegetsi bw'u Burundi vyoba vyafashe ingingo yo kumukura ku butegetsi. Mu gihe kandi Ndayishimiye iyo uravye inyifato iriko iramugaragara ko ndetse n'ibiko biramuvugwa ko mu butegetsi bw'u Burundi na cane mu bimenyesha amakuru bitandukanye, ucubona ko Ndayishimiye yamaze kwihebura ko kuzotsinda amatora muri uyu mwaka wa 2027 bizomugora cane. Ubwo ibimenyesha amakuru bitandukanye vyayagaga n'uwahoze haramutswa umugambi CNL ariwe Honorable Agathon Rwasa, yatangaje ko kuri ubu ngubu atazosubira gutinya cyangwa se ngo atanumwe azomuhagarika kwitoza mu matora yimirije mu mwaka wa 2027, ubwo yatangaje ko umurundi wese afite uburenganzira bwo gutora ndetse no gutorwa. Yagarutse ku vyakozwe mu mwaka wa 2020 avuga ko Ndayishimiye ndetse n'umugambi wa CNDD-FDD bari bo baramwivye amatora mu mwaka wa 2020 kuko ngo ariwe yari yatsinze amatora, ariko bikaza kurangira bayamwivye. Ndetse mwarabonye n'ivyakurikiye baciye bamwambura umugambi wa CNL bawuragiza Nestor Girkwishaka kugira ngo uyu Honorable Agathon Rwasa atazongera kwitoza mu bijanye n'inama nkenguzamateka ndetse n'abashinga amateka. Mwarabonye ko umugambwe CNDD-FDD ari wihariye amatora ugatsinda ibice 100%, vyagaragaye ko aya matora yoba yarabayemwo ubusuma ntangire. Ariko kandi kuri ubu ngubu Honorable Agathon Rwasa yatangaje ko ngo bitazosubira kubaho kundi ngo amajwi yo kwibwa canke se atazosubira kumwiba amatora kuko ngo bazohangana na Ndayishimiye. Ese abo bariko barashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye boba bafise izihe mbaraga mu butegetsi bw'u Burundi?
ni ibintu bibandanya vyibazwa. Ese abari mw'irage rya Petero Nkurunziza bazobandanya gukorana n'abari mw'irage rya Perezida Evariste Ndayishimiye, canke Ndayishimiye n'ingoma yiwe bazokurwa habandanye abo mw'irage rya Petero Nkurunziza? Ivyo vyose ni ibibazo twobandanya kwibaza, ariko reka tubitegereze tuzoraba iyo bizoherera. Reka dusimbukire mu yandi makuru. Hariko haribazwa vyinshi bitandukanye ku mukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye, ari nawe uhagarariye umuryango ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Hariko haribazwa bati kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye wa Union Africaine atumiwe mu nama ya G7? Mu nama y'abakuru b'ibihugu rutura bigize G7 yabaye muri ino ndwi mu Bufaransa, Perezida Evariste Ndayishimiye arongoye ubumwe bwa Afrika ntiyatumiwe nk'uko vyahora bigenda. Nk'uko bishikirizwa bivuga ko atigeze atumiwe kuko vyari bisanzwe bigenda. Ibi ntibigaragaza ko Ndayishimiye yamaze gukurwako amaboko. Muri Afrika hatumiwe Perezida William Ruto wa Kenya ndetse na Perezida Abdel Fattah al-Sisi wa Misiri cyangwa se muri Djibouti. Ni gake cane muri iyi myaka umukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika Union Africaine adatumirwa mu manama mpuzamakungu ahambaye. Ubu vyasa n'ivyabaye umugenzo ko buri mwaka umukuru wa Union Africaine yatumirwa mu nama y'abakuru b'ibihugu vya G7 rutura mw'isi bigendera ku matwara ya demokarasi bita G7, USA, France, Allemagne, Italie, Royaume Uni, Japon, Canada, aho ndetse bishika gake cane igihugu kikaberamwo inama kigahitamwo kudatumira perezida wa Union Africaine, ahubwo kigatihitamwo uwundi mukuru w'igihugu wo muri Afrika. Ico gihugu kiba kibona ko afise akamaro kurusha. Ariko kandi akenshi hagiye hatumirwa perezida wa Union Africaine n'abandi bakuru b'ibihugu bakeya muri Afrika. Kuva muri 2015 Evariste Ndayishimiye abaye mu wa kane adatumiwe mu nama ya G7 mu bagiye bararongora Union Africaine. Muri 2015 Ubudagi bwaranse gutumira Perezida Robert Mugabe wa Zimbabwe, niwe yatwara Union Africaine. Ndetse asanzwe hariko ibihano vy'amakungu. Muri 2021 Ubwongereza ntibwatumiye Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Intwaro ya Congo yararongoye Union Africaine. Ico gihe kandi bwahisemwo Perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo. Umwaka uheze Canada ntiyatumiye Perezida João Lourenço wa Angola yararongoye Union Africaine. Canada yahisemwo Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo. Abandi bose barongoye Union Africaine baratumiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu vya G7. Perezida Idriss Deby wa Chad yaratumiwe muri 2016 mu Buyapani. Perezida Alpha Conde wa Guinea yaratumiwe muri 2017 mu Butaliyani. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda nawe yaratumiwe muri 2018 muri Canada, yongera ndetse aranatumirwa mu mwaka ukurikiye mu Bufaransa naho yari yahejeje ikiringo. Perezida Abdel Fattah al-Sisi wa Misiri yaratumiwe mu Bufaransa muri 2019. Muri 2020 inama yarasivye kubera coronavirus. Perezida Macky Sall wa Senegal yaratumiwe mu Budagi muri 2022. Perezida Azali Assoumani wa Comoros yaratumiwe kandi muri 2023 mu Buyapani. Perezida Mohamedi Ghazouani wa Comoros yaratumiwe muri 2024 mu Butaliyano. Ijambo ry'umukuru w'igihugu ritera rita agaciro. Kudatumirwa kwa Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye birafise ico bivuze. Igihugu kandi kiberamwo inama nico gitumira abandi bakuru b'ibihugu batari muri G7. Nico gihitiramwo abo kibona ko bafise akamaro canke bafise ijambo. Perezida wa Union Africaine iyo adatumiwe nuko igihugu gitumira
kiba kibona ko ataco aza kungura bagenzi biwe. Akenshi uwutumiwe aba afise ikiganiro aza gutanga ku bandi bakuru b'ibihugu bari ngaho. Inama ihambaye ikurikira mu kiringo ca Perezida Ndayishimiye ni iy'abakuru b'ibihugu 200 bifatwa ko bikomeye bita G20, iyo itegekanyijwe muri Kigarama 2026 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubumwe bwa Afurika bufatwa ko buri mu bagize G20. Twizere ko Perezida Ndayishimiye azoba ahari. Mu bisanzwe inyungu igihugu gikura mu kurongora Union Africaine harimwo ivyo vyo kwitaba inama zihambaye mw'isi, usanga ndetse ubundi ico gihugu kitoshoboye kwijamwo. Ni ukuvuga kandi ko nk'uko Uburundi bwaraye buhomvye kwicarana no kuganira n'ivyo bihangange birindwi mw'isi. Muri kino gihe kandi uko Perezida Ndayishimiye afashe ijambo, abarundi basigaye bakuramwo inkuru zo kuba baritwengera gusa. Ni ubwa mbere mu mateka y'igihugu dufise umukuru w'igihugu abarundi bita ko ari abakinira komedi gusa. Ni ubwa mbere kandi ijambo ry'umukuru w'igihugu ritaye agaciro ku rugero rungana gutya. Birumvikana kandi ko n'amakungu adaheza ngo ahe agaciro kanini ijambo ryiwe. Naho mu yandi makuru, ngibi ibintu 10 Ndayishimiye yisangije mu myaka 6 kandi bitamenyekerewe ku bandi batwara igihugu. Uyu munsi Ndayishimiye hararumanije imyaka 6 arongoye Uburundi. Umukuru w'igihugu imyaka 6 yiwe y'ubutegetsi yaranzwe n'ibintu byinshi cane. Burundi Libre twabakoreye icamake ngufi ya bimwe mu vyamuranze. Bimwe biramaramaje hakabaho ndetse n'ibindi naho bimaramaje usanga vyose vyanse ko wigumya ugatwenga umengo aragutwenga umengo amenyo aragutwenga arayawe. Icambere, abarundi batwara ruwana n'umukuru w'igihugu batatoye uwari yatsinze amatora muri 2020 yari Agathon-Rwasa. Burya rero kudeta zikorwa kenshi, aho niho vyatanguriye gupfira biramaramaje. Ica kabiri, Ndayishimiye niwe wenyene yahitanye uwo yasubiriye muri 2020. Aya ni amateka yisangije kuko nta wundi yari bwakorere ivyo uwo asubiriye mu Burundi. Twaheruka uwuvuye ku butegetsi ari we amaze guhitana uwamusubiriye biramaramaje. Ica gatatu, Ndayishimiye niwe yatanguje ubundi buhinga bw'ubusuma mu matora butari bwabeho mu Burundi. Ni irya mbere utora yinjira mu kazu k'itora akinjirana n'umureresi arerekera umukuru w'igihugu. Uyu mureresi rero w'umukuru w'igihugu niwe aca yereka uwatora aho agema ikimenyetso. Twari tumenyereye amatora y'ibirwa mu biharuro gusa, navyo kandi biramaramaje. Ica kane, Evariste Ndayishimiye ni umukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi yabaye rurangiranwa mu kuraguza. Umupfumu wiwe yaramenyekanye, ifoto n'imyidondoro yiwe birahari. Haheruka kandi n'imanza muri sentare aho Ndayishimiye yitwariye umugabo yamwivye umupfumu wiwe. Ayo mateka ntamenyekerewe kuba perezida, biramaramaje kandi biranatwengeje. Ica gatanu, Ndayishimiye niwe mukuru w'igihugu c'u Burundi mu mateka y'u Burundi yamenyekanye ko yumvira umukenyezi wiwe gusumvya impanuro z'abashikiranganji. Ngo ni kenshi ivyo yaraye apfunditse n'abategetsi avyuka yabihinduye kubera umukunzi wiwe Angeline Ndayishimiye yavyanse. Vyarageze naho ndetse abategetsi bakomeye cane mu gihugu harimo ndetse n'umushikiranganji wa mbere aterwa ubwoba n'umukunzi wa Ndayishimiye, maze perezida nawe akihorera. Biramaramaje kandi biratwengeje. Ica gatandatu, Ndayishimiye niwe wenyene mu baperezida bamaze gutwara Uburundi avuga ururimi atumva mu manama.
mpuzamakungu. Icongereza ntazi niyo gitaye umutwe, ariko kandi yarikuramwo ubwenge agasigatura abatumire bakajorerwa. Biramaramaje kandi biratwengeje. Ic'indwi, nta wundi mukuru w'igihugu yari bwabwire abarundi ko atanezwe amarira yabo kubera ari wewe ngo mu rugo iwe bitunganye. Ndayishimiye yarubahutse akindaga abarundi ko ibiciro vy'ibiribwa bitamuraje ishinga ngo kuko wewe afise amatoni yavyo muri stoke imuhira. Ibi navyo biramaramara. Ic'umunani, ni umukuru w'igihugu wa mbere yubahutse kwinjirira mu buzima uwo batabona ibintu kumwe, agatangariza abarundi ko naho amukebura avuga ibinyoma ngo kuko ata mugore afise. Abarundi bose bamuhaye induru, bamwe baramaramaye abandi bisanga batwenze. Ic'icenda, Ndayishimiye niwe mukuru w'igihugu yahawe kurongora ishirahamwe rya Afurika, aca yiyita umukuru w'igihugu wa Afurika. Yaranamukomeranye kuko ngo yarigeze no kwiyibagira ashira abakuru b'ibihugu ingingo bemeza batayigiye inama, irangira iteshejwe agaciro, batangura no kumutwenga kuko ku mugabane wose. Ibi navyo biramaramaje, uretse ko hari n'abisanga batwenze. Ic'icumi, Ndayishimiye niwe mukuru w'igihugu mu mateka y'u Burundi yubatse kwiba urukombamazi abashoye imitahe mu Burundi gushika naho ategeka iperereza kubacumita imigeto yokeje mw'ivi kugira ngo baneshwe bamanike amaboko. Ibi byose naho biruko, tugire ko tubibutsa ko Ndayishimiye ariko akora ibishoboka byose kugira ngo Burundi buzobe bumeze nka Chine muri 2040, bwongere bumere nka Amerika muri 2060 nk'uko tubisanga mu vyo yashikirije. Ariko se iyo uravye ivyo akora ndetse n'inyifato yiwe, mbega ho kwizera ko Burundi muri 2040 buzoba bumeze nk'Ubushinwa canke muri 2060 buzoba bumeze nka Amerika? Abarundi baracanyotewe, barafise inzara idahera, ubukene bw'ibitaro n'ibindi bibazo bitandukanye buhanze, ariko kandi Ndayishimiye we yama yitwengera umwanya n'umwanya. Reka rero amakuru yacu isango y'amakuru yacu y'aka kanya turi tuyisozere ngaha, gusa tuzasubira mu makuru n'ubundi araza kubagezako. Ico musabwa mu mufyonde suivre partage ndetse na s'abonner kugira ngo muze muraba kubona amakuru n'ibiganiro turiko turashikiriza kuri no chaîne yanyu ya YouTube ariyo ya Isange TV.